mu ntumbero yo gusahiriza rumwe mu gwaruka rugiye ku ishure rusanzwe ruva mu miryango ifise amikoro make go muri zone Kayongozi komine Bweru mu ntara ya Ruyigi kuri uyu wa 14 Nyakanga umwaka wa 2020 gwararonkejwe bimwe mu bikoresho vy'ishure bigizwe hanini n'amakaye. Ivyo bikoresho bikaba vyatanzwe n'umunonotsi mpuzamakungu Francine Niyonsaba asanzwe avuka muri iyo ntara afadikanije n'ishira hamwe Brarudi risanzwe rihingura ibinyobwa bitandukanye mu Burundi. Mu ijambo ryiwe umunonotsi Francine Niyonsaba akaba yamenyesheje ko yifuje gushigikira urwo gwaruka mu ntumbero yo kurutera intege ngo gwijukire kwiga kuko ngo kazoza keza kago kari mu mashure. Mu ntumbero yo gushigikira abavyeyi mu gushira abana ku ishure nico gituma twashitse ngaha jewe fatikanije na Barudi kugira ngo dutere intege abavyeyi kurungika abana ku ishure kuko umweshure ukwiga niko kazoza keza. Impanuro nobaha nuko abavyeyi bohimiriza bagatera intege abana babo kuja ku ishure bakabona yuko kazoza keza kari mu ikaye, kazoza keza kari mu ishure. Abanyeshure nkabahimiriza kwiga cyane bashyizemo ishaka ryo kwiga cyane. Ni igikorwa ciza gufasha bizana umugisha, nico gituma no hamagarira n'abandi abishoboye yaba amashira hamwe yandi ya leta canke atari ya leta kuza arashigikira mu bikorwa by'iterambere by'igihugu. Buramatari w'intara ya Ruyigi umufasoni Tab Emerancienne yari yateye iteka ico gikorwa arakengurukira cyane uwo munonotsi hamwe n'ishira hamwe Brarudi kuri ico gikorwa cyo gushigikira urwo gwaruka narijya ngo amashuri ariho yaragitangira akamusaba kwama arangwa n'uwo mutima w'urukundo. Muri make twebwe nk'abavuka ntara turakenguruka cyane kuri iki gikorwa cy'umunonotsi Francine Niyonsaba. Hanyuma ikindi kandi novuga twomusaba yuko igikorwa nk'iki yo kibandanya nk'umuvuka ntara kandi tukahamagara n'abandi bavuka ntara ko atomera nka babandi ngo ukize akiri wabo. Igikorwa koze ni igikorwa kinini cyane turavye imihana turavye abavyeyi basanzwe bafise amikoro make. Iki gikorwa koze kirabafashije cyane kuko bazoshobora kurungika abana ku ishure baronka ibikoresho bakoresha na burya tuzi yuko benshi usanga hari abaja ku ishure badafise ibikoresho bikwiye. Twebwe rero nk'abavuka ntara turakenguruka cyane. Hanyuma rero ikindi abo duhamagariye kudufasha kugira ngo bashobore kubungabunga neza aya makaye n'abavyeyi. Abavyeyi badufashe kugira ngo aya makaye ahawe abana babo akore ku ishure koko bayakoreshe mu kwiga ntabe amakaye yo kugurisha. Nubwo vyogaragara ko hari uwo bayasa n'uwakwije acagukije ko makeya ayabikire umwakuza kuko naho nyene azoyakenera. Umwe mu barezi bo kwishure shingiro rya Kayongozi nawe nyene arashima agasaba uwo munonotsi kwama yibuka abo yasize inyuma yiwe n'akarengo ubujabutse ubwa mbere ajabutsa abandi. Ingabire dushikirijwe na nyakubahwa umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba nk'abarezi turayikengurutse kuva ku mwonga gushika no ku mugezi. Abandanye akora ibirama atera imbere hanyuma abandanye yiyumvira abo yasize inyuma yiwe n'akarengo ubujabutse ubwa mbere ajabutsa abandi. Ico turagikengurutse cyane gose tugakenguruka n'ingene ishira hamwe Brarudi ryashoboye kumufata mu mugongo bakishikira ngaha mu Kayongozi wacu kugira ngo batere intege abarezi, batere intege abavyeyi, batere intege abaregwa maze ejo Uburundi buze buramutswe indongozi zijunja n'ijambo zateguwe zashigikiwe kuva hasi. Si ivyo gusa na rumwe mu gwaruka gwaronkejwe ivyo bikoresho rurashima rugira ruti turashimiye cyane iri shirahamwe rya Brarudi, turashimiye cyane kungene ryaje hano tukaba twarose ino fashanyo hama twebwe natwe turabikengurutse cyane. Ndashimye rero cyane kubera mwadufashije mukaza ngaha mukaturosa n'utu dukoresho none rero murakoze. Twebwe turashimye cyane kuba batuzaniye abavyeyi bari basanzwe baraguze
ariko kuba barayaguze ntituraca tuyonona, turaca tuyabiga turayakoresha ku wundi mwaka. Turabikengurutse cyane kubera nk'abantu twagiye turaca mu bibazo tuca tubona umengo ntibitworoheye. Dushimiye Niyonsaba Francine n'uwo ari mu ishyirahamwe rya Bararudi, murazokwama mutwibuka mwibuka n'abandi bari mu bibazo nk'uku kwacu. Mwomenya ko imiryango irenga 500 ariyo yaronkejwe ivyo bikoresho, buri muryango ukaba waronswa amakaye 10 y'impapuro 100.